sinzi igare ndiko ndagendera gusa ico nokubwira coco ndiko nzira AKIM kandi nari nakubwiye yuko mama wewe tutumvikana na gato kandi rero nubwo wamatiza kumuheba ntabwo bikunda AKIM ndamukunda ni byose bokora kugira ndamuhebe biragoye ko nomurekura nuko bimeze ndumva urakomerewe cyane ariko icyo nakubwira bamabukwe n'ubw'umuntu baragoye ariko icyo nakwisabira nk'umugenzi ntucike intege urukundo si ukugenda ngo mubwiranye ndagukunda ubwo nyene umuci mutwarana mushirane mu rugo oya urukundo habamwe intambanye nyinshi intambara uhura nazo mu rukundo sha ziba zikomeye cyane komera ushikame mpaka ushitse ku cyo ugambiriye gushikako urukundo ruragwanirwa nani ibyo mbwira ndabyumva kandi Jesse neze kumurekura ndabyo ibintu nahuye nabyo ejo sinzi ndumurekura mba namurekuye ejo nyine gusa icyo navuye coco ibyo muhura nabyo byose mama w'ibyo bakora byose ntabwo nzoreka AKIM nzarwanira urukundo rwanje icyo bizonsaba cyose mugenzi wanje komera ushikane kuko shikane arivanga mu bintu by'inkundo igisumba cyose usenge cyane usengere urukundo rwawe usengere n'umukunzi wawe Imana igiye gucira inzira reka ibyo tubireke dusubire ku kibazo cy'ejo mbehoho ejo warayehe ni ikihe kibazo cyagushikiye nashimutse yanje jewe nariho ndagenda gusa nyine muko kugenda naje kwikangura ndi mu kizu kinini icyo kizu sinzi nyine nagishitsemo gusa nyine mbona n'abahungu nyine bateye ubwoba ndabura ibyo ari byo gusa nyine ko baciye banzanamo bya nyine by'inkundo ngo basi nitegurirwa n'iby'urukundo naciye nibuka yuko ari ibintu bimaze iminsi bingenda inyuma rero ikintu kinangaza n'ubu nariyumvisha mu buzima bwanjye ni uko nasanzemo musaza wanjye umva nyine narataye ubwenge ndavuga ati ibi bintu ni umusaza wawe nyene muvukana aya waravye nabi musaza wanje nyene waramwitiranye iki ubona ko ndikijuju noyewe umuntu mwose ibere rimwe nta nubwo twose ibere rimwe nuko dusangiye papa gusa namusanze naratunguwe gusa nyine nuko icandyoheye nuko yaciye afasha mu gucika navuze ati urumva numva mwe nyene niwe yazanye ingorane yose byakubaye ko byose gusa nyine byaboneka nkuko nawe atarazi hari ibyo bashimuta kuko ntiyari kwemera ko anurokesha yarabizi rero nubwo yari abirimo ndamushimira ko yari anurokesheje no kuri sinzi ibyasigaye biramubako gusa icyo nzi ico isigaye mu byago ahubwo ico nobona ni kugenda gahoro nta wundi bajya bagabo bazogaruka kundondera gusa nyine sinzi ko AKIM yaba abizi ndazi AKIM ntiyamenya ko mama we abiri inyuma ko ndazi neza ni mama we abiri inyuma bizoba ikibazo
reka nyene tubandanye ivyacu tunavyiba rero. Ico nogusaba gusa ni ugusenga cane. Igikuru gisumba vyose ni uko wagarutse uri muzima. Dushime Imana kuri amahoro. Ariko ntugomeze kuvyumvira ko cane. Nyene bifate nk'uko nyene ari ibintu vyarenganye, ariko wibuke neza ko hari Imana. Usenge cane. Katubana neza. Ishoboka bikiri mu maguru masha. Tora isakoshi ya ufata inzira wigire. Iyo ahantu ngeze naco gomba fise. Nagira ndakubwire sha ko ivy'iwawe byose ndabizi. Uriko uravuga ngo ntuzi yari. Urazi yogira ikibazo. Twomurondera ku gatwe kiwawe. Cyane bavuga ngo cyane. Sanze nkora njeje amatohoza ndi umupolisi. Nashaka ndakubwire kino kintu. Urondera ahantu ho kuca. Ubuzima bw'urukundo, ubuzima bw'urukundo, ubuzima bw'urukundo n'inkuru yandikwa n'imitima ibiri. Mama, cengira muri mariage kandi vuba cane. Rero umuvyeyi urabizi ko ata kintu nokora ntakumenyesheje. Ugomba ukore mariage. Ugomba uyikorere mu nzi wanje cyane. Yaje sinyanda ivere mu nzi wawe nga mu nzi wawe ubona twahaba jena. Goma nawe nukururana wenze. Nigera ubona ko nakuze. Nawe noza n'umugore nga mu nzu. Nzogenda gupanga nyuma. Shama we nawe. Afu mariage rugira uyikore nande. Umukunzi wanje. Na mukunzi wanje. Mbega ujya mukobwa kuva namukuburije. Wowe ushaka kumva? Narakubwiye ko ntamukeneye. None mama, ubwo kutamukeneye. Wowe ushaka nza n'uwuhe mugore? Kubera yuko je ujya ni umutima wanje wahisemo. Niwe numva yuko twoshobora kubana. Ubundi muntu ushaka yuko nozana ninde? Kwiko udashaka kunshigikira canke ufise abandi ushigikiraje gusumvya jewe umwana wawe wivyariye. AKIM, jewe mfise undi mukobwa naguteguriye atari kajya gakotora umenga akicaye mu munyu. Umukobwa wanteguriye? Yes. Niyo mpamvu ntanabibona ntanavyumva. Kumbe ibyo ngize imisi numva n'ibyo ngize imisi umbwira n'ibyo ngize imisi numva mu gahinga byose biriko biva ku mukobwa wanteguriye. Mama ubu ntitukiri muri ca gihe canyu mama, ca gihe abavyeyi biwanye aribo babahitiramwe abakunzi mushobora kubana nabo. Turi mu bintu nabishasha kureka mu mudeshika kuma amahoro ngo je mitemo nihitiremwo ubu umutima wanje ubuzonyuzuriza icyifuzo cy'umutima wanje. Kureka udeshaka kuma amahoro nk'umwana wawe wivyariye ngo nzobeho nishimye. Umviriza AKIM, ndagusubiriremwo kandi wavyanka wavyemera waduga wamanuka ni jewe mfise ubasha kuguhitiramwo.
kuko nzi ubona guhitiyemo afise akamaro kanini. Mama jena njumvirize ndakubwire Irevure mama we wanje yambyaye ndabizi kandi ndabitahura kandi urazinda nagukunda mugabo uvyanka uvyemera ni jewe wo kwihitiramwo tuzobana kuko niwo tuzobana. Rero ivyo byo kuvuga ngo utegerezwa kumitiramwo nukuri jewe ivyo onye wapi nta na gatoyi ivyo nyene binasona nta na bukebuke uvyanka uvyemera je ntegerezwa kwihitiramwo umukunzi wi wanje tuzobana kuko nije tuzobana. Umviriza AKIM, ugira upinge na jewe nyoko wawe ubu ugomba dupinge tuje ku munzani je na wewe. Umviriza icyambere mbanje kukubwira umenye neza ko naseserewe, umenye neza ko nacavuye, umenye neza ko namukeneye. Icyambere gufungura ngaha stop, icyayi cyo mu gitondo stop, saa sita stop, mwijoro stop. Ico nicyo kintu cyambere ntanguye kukwereka action yuko je ntanamukeneye kandi neza. Ubona nurya muryango ugira indahiro kandi wibagire yuko jewe ndi nyoko ukarenga kubyo ndiko ndakubwira kuko uwo mukobwa naramuteguye ndamuzi neza iva hasi yiwe ndamuzi uko angana kandi ndamuzi uko ameze kandi ndazi azokubera akarorero keza karuzo bwati bwabo ndi mama yari mukuri. Rero mama jewe ntavyo gupinga nje nawe ico ndico nuko nzokora ubukwe kandi aho urukundo rurabora iyo murongo utabishaka naramukunze nkiri muto numva umutima urankwega ariko iwabo baranse ngo nsibabone ico nzomara. Ndaukumbuye nkunda gusanga he ari wamutegesha ndakunda sida gusanga ngene byagenze mwanza makuru nzi yuko kwitanga ariko nizene ndabasi amana y'ikwishinza ngate habati ntabaje kwaruno ngenda musama amafaranga gufungura sibona musanze kandi azi ko umugore we nta musama yari gufungura nawe nta mahera bamusigiye Shukuru nawe yanibwiye ko atari kibada kwisa ariko tugomba kubayiza n'umuntu nanjye babwiye amahera gufungura kazi kore kure gazi hano turaduhera nje mwanya utayona kose aha rero turarinza twise swatape baraduhemba nawonje sinzi no kose hano bungaga mwaditeranye kwe nundo mwibaza ko turi batari ba yasi kubaterana no kure no yaza te no kwimana kuko imana ndabifise kwisi no bikimana urabizi tugiye kurangana n'itoke basi wumvuye ko mwaduheje turi kandi twobaheba ntabwo twobikora no kurusha n'abazi umunsi mwe murarangiza ko tugiye kurangiza basi nimba ubona ko naraye inzara guma ngaha turasanga ibibonetse amashukuru nyine umuntu w'umuhungu nawe uri nyine yabigenze sinajya shukuru bahamubona ndazi wowe kiza bintu sha sinajya shukuru ntamubona ko shukuru ndamukunda ndumva rero bitazi nawe ashaka atamahera afise umva n'ibigenze buri rero mwese muradutererana yaba wowe yaba umusaza wacu mwese si kubatererana no hari umunsi jeni gamba ibintu ndakwiye ubundi wowe ntutekereza ko twe turi batoyi bana niba nuko atabyifise nakubatererana no tubatererana bimari sawa ni mudutererana ariko mbenye ko turi batoyi bana kandi je ndibiri nushaka kugira cyarica sinaguma ngaho kuko nawe ari wenyine Taiga umbwira vrema uko ngena ashobora kubacika
abantu bane umuntu nemera ko akandi kazi mwahora mugakora neza habaye iki kugira bacike muri bane bose bihangane harabaye ikosa kandi kosa umuntu abikoze umuntu mushasha mu kazi bumva harabaye murerere ntavyaramenyereye kirenze kuri ivyo bose mukuru bari mu kasho hari ikibazo cabaye nyene nk'ico ko hari igitiri twakoze haraba ikibazo c'uko nyene aratoroka rero abantu bakorera ku kazi s'abantu boroshe bose baca baramufashe bari mu kasho natwebwe twabaye bucike mugabo utubangiriye gatoya turashobora kubishira ku murongo kandi urya ano muntu mutaya rwose ndibaza aratutse urya n'umuntu mutaya rwose urya tuzokunda tukabazana nta kirapfa kurema ndibaza cyo nico kintu cyantangaje kubona nzi waruza akazi warushoboye ariko nkaza numva ngo yabacitse muri bane twebwe twaricujije ubwacu ko ujya urazi ko ari umuntu muto rwose twebwe urabizi ko nubwo wari umuntu ameze gute ashobora kutunanira rero natwe twarababaye kandi uwabikoze twaramuhize mu gihano ko yari mushasha mu kazi ariko atubwira yuko ashoboye akazi kandi ko turamuraba twabona ko ari umuntu ashoboye rero sinzi icabaye yatubwiye ngo yamucitse hatumusize tugiye mu bindi gatoya ariko ikintu ndakwijeje umwanya mutoya ibintu tubishire ku murongo ntacyo reka ngende ikosa si kosa kibi ni ugusubira mu kosa yes Rero kumamagaye igihutihuti habaye iki shiri cyo wahamagaye nacyo si kinshi ndahuraza urankunda cyane n'umuntu nje ndagukunda none habaye iki nimba unkunda ugeze kubana nanje Chendi ready kandi izo ni ibintu tumaze kuvugana inshuro nyinshi cyane n'ubundi ni kubera kuri kurabimbaza bivaye n'ibibazo ndiko ndahura navyo kubera wewe ndashaka umbwire kuri seriye kuri redi kubana nanje ndabimenye nshaka kumenya ko unkunda cyangwa utankunda rero n'ubundi ko naheruka ari je ndiko ndabigushiramo cyane byo kubana ugumbwira ngo turondera amahera vyaginze gute kugira wiyumvire ikimbira cyo kuza kumbwira wewe ngo tubane kwera sawa ikoro dutanguye kubitegura turangene twabibwira umuryango nta kibazo tutangure tubitegure je nzogenda ndavyumvishe mama wawe rero umuryango ufise arandi bavyeyi mfise gezaho iyo waruzi ibibazo ndiko ndahura navyo kubera mama wanje oya reka kubesha ibibazo nyene mama wawe nebe anako nofata nkakora urubanza sivyo nkakora mariage etat civil dote nibiki ata mama wanje adahari Mzunguza nitayo kandi usanzwe ubizi ko mama watashaka ivyo uza kumubwira nibiki je ndagenda twivuganire nk'umwana n'umuvyeyi ndabizi neza ko azontahura kandi ndabizi neza ko bijya vyaraheze mama ndamuzi bijya usanga vyaraheze ushobora kuba wotazi nuzi isuri nkowe nayo uzi kubera mama nawe uzi wewe nawe uzi je mama ndamuzi uramuzi rero igihari kanzogende ndamuvugisha sivyo hama numviriza icambwira nzosha ndakubwira umviriza sheri je mama nawe nyene no kumva sheri urazi kubera mama wawe kakanya ko mba ndi umupfu yigendera ubu urasuye kubona n'agasura kanje urasuye kumva n'ije ryanje none kurazana vya mama wawe umviriza mama nawe nyene mu rubanza rwanje nawe cyangwa urahitamo mama wawe kandi urabizi yuko atankeneye ivyo vya mama navyo ushaka kumva please calm down ndabizi ko ari shapo sivyo
ndabizi ko ari ishavu kandi ndakumva ndanagutahura urabizi. Jewe gikuru reka ngende mvugane na mama, ndabizi ko tuzobihurizako, je ndushize ndaguhinyisha dupange neza umunsi w'urubanza nyezina, dupange ukuntu bizogenda. Reka je ngende mvugane na mama. Peace, ndagusavye. Genda usajye vyamawe navyo ntitaye. Cyo nshaka ni wewe, mama nawe ntitaye. Nyumva. Burya wewe wari ngaho? Yego. Sinari nakubonye. Burya nari ndagukeneye icyo tweganira. Kana kibazo. Burya rero nsawa, nakuronkeye umugabo. Umugabo?